Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro kaze n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi nayo tuyatangurire ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Amakarata ndanga mwuga wo kumenyesha amakuru arenga 200 niyo yatanzwe n'ikigo kijejwe gucungera ibimenyesha amakuru CNC. Urongoye ico kigo yanamenyesheje ko hari imigwi y'abakora uwo mwuga batazoronswa ayo makarata, hakaba harimo nk'abakorera bushake hamwe n'abasanzwe bimenyereza. Nayo imirima indwi irimwo ibitegwa bitandukanye yo ku mutumba wa Nyambuye ni muri commune Isare mu ntara ya Bujumbura niyo yarandaguwe muri ino ndwi. Banyene kurandurirwa iyo mirima bakaba bikeka uwundi muryango basanzwe bafitaniye amatati. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze mu idonido ryano makuru tugiye gutangurira nyene mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Amakarata ndanga mwuga yo kubamenyesha amakuru ashika 240 niyo yatanzwe uno munsi n'ikigo kijeje gucungera ibimenyesha amakuru. Urongoye ico kigo Vestine Nahimana yamenyesheje ko hari imigwi y'abakorera bushake canke abimenyereza muri uwo umwuga batazoronswa izo karata. Akaba kandi yavuze ko kuvubu umumenyesha amakuru azoja ku rubuga ashobora kuzobazwa iyo karata imuranga. Haraciye iminsi mikeyi hafi y'amezi 2 twaraganiriye, turabona kumwe ko ikarata yahahora yataye igihe, hanyuma turumvikana ingene tugiye kubashikiriza iyindi igezweho. Ikarata tubahaye rero ni ikarata ijanye n'ibihe, ni ikarata irimwo umwidondoro wa buri mumenyesha amakuru wese. Harashitse ngaha amadosiye y'ibimenyesha amakuru atari make, nibaza ko uno munsi tugeze ku gitigiri c'amadosiye hafi 1000. Uretse ko habayeho ugucerwa gatoyi mu kuyasohora, ariko uno munsi turashoboye gutanga ayashika 248. Gushika ku mugoroba hazoba hamaze gusohoka yarenga 500. Ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri izisigaye zizoba zasubiye zashoboye gushika muri CNC. Twisunze rya tegeko rigenga abamenyesha amakuru loi sur la presse mu ngingo zaryo za 14, 15 na 16. Iryo tegeko ku bwanyu nibaza ko ari nk'agatabo mukwiye kugenderako, nka kurya mugenda na Bible, muheve mugenda mugasome neza, musubiremwo murabe izo ngingo zivuga. Duhereza ikarata y'umumenyesha amakuru abantu bemewe n'iryo tegeko. Ko twoba twabujije ko ibimenyesha amakuru bikoresha aba stagiaire cyangwa aba pigiste, aho twoba tubarengeye akarimbi, kandi mwoba na mwebwe mutubesheye, kuko ntiturigera tubivuga. Gusa tuvuga tuti umu stagiaire, umu pigiste, umu bénévole, uwundi wari we wese atarekuriwe n'iri tegeko kuronka ikarata y'umumenyesha amakuru nta karata zoronka. Ariko nituvuga ko yimiriwe kuhabwa ubu stagiaire, none ko ubuzi bwose bwirirwa buratanga amastage, none abana bacu byogenda gute ngo bamenye umwuga bataronse amastage? Mugabo dutahure ko stage ititirirwa kuca umunyamwuga oya. Tubandanye nano makuru mu gisata cyo gufashanya hagati y'u Burundi n'andi makungu, aho hemejwe umugambi mukuru wo gufashanya hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu ONU biciye mu mashirahamwe yegukira ishiramwe mpuzamakungu ONU. Gishasha muri uwo mugambi nuko ubu Burundi aribwo buzoshikiriza imigambi yo kwisungwa mu gufashanya, mu gihe ayo mashirahamwe ariyo yahora yerekana ibisata ashobora gufasha u Burundi. Albert Shingiro n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu. Inama rero yari igamije kwemeza
kwemeza umugambi mukuru wo gufashanya hagati y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Harimwo bishasha turavye ko twari dusanzwe dukorana, murazi yuko mu myaka iheze u Burundi bwari igihugu cyo gufashwa gusa. Mugabo ubu turi mu bihe by'uko dufashanya. Nico gituma uyu mugambi ugiye kudufasha mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere hagati y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ni umugambi uzoshigwa mu ngiro mu myaka 5 ikurikira kuva itariki 1 z'ukwezi kwa mbere umwaka uza gushika mu mwaka wa 2027. Aho rero uwo mugambi ugenda wisunga ku vy'ukuri umugambi mukuru w'iterambere y'igihugu cyacu cy'u Burundi hamwe n'ingingo nkuru n'imigambi mikuru y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye. Nukuvuga yuko ibyo tuzokorana rero byisunga nkuko nemeje kwivuga iyo migambi, hari ibisata byinshi bizoronka imfashanyo, igisata cy'uburimyi, igisata cy'inyigisho, igisata cyo gukingira ibidukikije, igisata cy'intwari bereye n'ibindi. Ubu rero uyu mugambi tushitse ko uno munsi nukuvuga yuko ibikorwa bidaheze. Ejo mu gitondo niho uyu mugambi uzoshigwa ko umukono, ukazoshigwa ku mukono n'umushikiranganje wa mbere hamwe na jewe hamwe n'userukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abaserukira ibisata binyuranye dusanzwe dukorana ibisata by'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira umwe wese abone yuko ari gikorwa rusangi kuri twese kandi kugira ngo tuze gushire mu ngiro twese tugenda tujanye atawusigara inyuma. Umutekano hamwe n'imibano aho imirima ndwi irimwo ibitegwa bitandukanye yo ku mutumba wa Nyambuye ni muri commune Isare mu ntara ya Bujumbura, ikaba rero iyo mirima yaratemaguwe. Bene iyo mirima bakaba bikeka abo basanzwe bafitaniye amatati mu ntwaro bo basaba gutorera umuti ku kibazo bafitaniye mu bugwaneza. Omer Ndwayo. Iyo mirima yaranduwe igera ku ndwi, igizwe n'ibiharage, imyumbati, amateke, ibigori n'ibijumbu. Isangiwe n'imiryango 12 ikomoka ku witwa Mbanza. Abagize iyo miryango bibaza ko yaranduwe bivuye ku matati y'iryo tongo yatewemwo. Ikibazo aho kiri ubunye umuryango wacu warashikirizwa amatongo, ariko uwo Nzikiriza Zakari agumaza kutuburaguza. Abona turarima akarandura, tukarima akarandura. Itariki 24 niho ubwa mbere yaraje ararandura umurima uri hariya ku mparo kuri kano gacimbiri nyene Karemba. Hama tugiye kumwitwarira niho yabaca baduho mutaye kugira ngo arenguke, ariko ntiyaraye. Ariko ikibazo rero aho kiri nuko bamudutumye ko tumushikanye akashobora murekura, kandi bamaze kumurekura niho yacaza kurandagura iyi mirima yose mubona yararandaguye irenga hegitare 3. Umwe mu babibonye arasigura uko vyagenze. Hari ku munsi wa Mungu masaha ya 3 abantu bariko baraza mu misa, niho twabona abantu batanga kongera ku misozi tugiye kuraba, tusanga mu mirima hiraze y'abantu bariko bararandura imirima, imyumbati, amateke, ibiharage. Twebwe nta kintu twari gufasa ko muri umwanya bari bateranye ubwo bakugira tubasikiye. Uyu mukenyezi asanzwe ari mu bagize umuryango waranduriwe ibitegwa, abona ko biteye agahinda. Jewe aho ndifise akabonge kadasanzwe guhera kwa Mungu nagumye ndira ntuntura, naho bamputwe kurya ntibikunda ko nshobora gufungura kubera intuntu mfise irarenze. Uhari uburyo twahakoresheje imyavu umuntu yikorera aruhasubira twarima kuzuba hagumye, nukuri birababaje. Tumubajije kuri ivyo yagirizwa, Zakari Nzikiriza arongoye umuryango w'abagirizwa kurandura iyo mirima arabihakana, akavyita kadodoberezo. Nta na kimwe ndabizi ko ibyo by'amataki imburano zatanguye guhera mu 1976 kugera n'uyu munsi. Hari na rimwe higeze hashikirara nk'iryo, rero uburyo bukondera kunyikisha byonyene gusa. Mu bisanzwe bavuga yuko natsinzwe, ariko nisunze amategeko. Urubanza naragunguruje ruri mu bushikanganje bw'ubutungane, ndacarindiriye ikizovamwo. Uburongozi bw'inzego z'intango bwaramenyeshejwe ko imirima yononywe. Esperance Ndayisenga, umwe mu batowe ku mutumba Nyabiraba, ahamagarira abamukurira mu nzego gufasha. Amatati amaze kuba, imirima ikarandurwa,
bene imirima barabitumenyesheje turanahashika turaza kuraba twarabimenye kwe tuzi ko ryari isanzwe riri mu matati gusa twaramenye yuko sentare yaje igashikiriza icese abenegihugu babona ko itongo ari iryabo kwa Mbanza. Iryo tongo riteye amahane riri mu buringanire bw'ihegitari zirenga 3. Tubananye nano makuru aho abadandaza inzoga isanzwe ikorwa mu gitoke bita ugwagwa mu ntara y'Ububanza bazindutse bagaragaza akababaro aho bagiriza bamwe muri bo kuvanga inzoga y'ugwagwa hamwe n'izindi zitemewe n'amategeko ndetse bagashiramo n'isukari ngo ibituma urudandaza rwabo rutagenda neza ndetse n'amagara y'abazihereza akaba yoshobora kononekara. Space Caritas Kabanyana. Abo badandaza b'inzoga y'ibitoke bitugwagwa baje bavi Bujumbura n'abandi bazananye Gihanga bazindutse bagandagaje ku kibuga c'inkino mu Kagwema muri komine Gihanga hamwe n'imodokari zo mu bwoko bwa fuso zitari nke zari zipakiye amarudipe agaragara. Uburongoye koperative y'abo badandaza Havyarimana Gervasi ngaha aravuga ibibazo bafise. Turafise abantu basanzwe ari muri koperative yacu bihaye umugambi wo gukora za nzoga itemewe n'amategeko. Twebwe nka koperative turagiye inama n'ingingo turakoranya abanywanyi bose assemblée générale abo bantu turakora muri koperative yacu turashira hanze ariko bagashaka kuguma baza kurangura mu ntara y'Ibitoke kugira badeze nzoga bazihindure babashe bacuruza ibiyobyabwenge bibangamira amagara y'abantu. Baduvuye mu Cibitoke nimba baranguye 10 azigiramo 30 cyangwa 40 azivanga amasukari n'ibindi tazi. Abanywanyi bacu batatanya batera bahomba kuko bumvise umuntu agiye kurangura udipezi 2 cyangwa 3 akaza kuramo 10 bumva ko abanywanyi bacu batera bahomba. Ingaruka ari nyinshi kubera amagara y'abantu atosekara kandi birahombya na leta kuko iyo abanyagihugu bari kwamererwa nabi na leta irahahombera. Kandi dufise intumbero ko kwaba n'umushikiranganje hagati mu gihugu yavuze ko koperative yacu abandanye habamo abantu bacuruza bitewe n'amategeko kuzohava ifutwa. Manirambona Thierry nawe ni umwe muri abo badandaza agasaba abategetsi gukurikiranira hafi ico kibazo. Twe dusaba ko babuza kuja kurangura izo nzoga nivyashika naho bakemererwa kurangura batandukanye imisi twebwe tugire imisi yacu yo kuja kuri bisoko nabo bagira umunsi wabo kuko izo nzoga zo bariko barazana ku munsi twese tutagiye nizafa ntizo bari za koperative mugabo no munsi ko kubera ko tugenda isoko imwe iyo bazanye inzoga natwe tukazizana iyo bazishe bizohava vyagezwa koperative turangurira muri commune Mugina no muri commune Mugwi cyane commune Mugina commune turagateye nyakwa musane buramatari w'intara y'Ibitoki na musanteri w'Imugina na musane wo mu Gisagara sinzi kari Gisagara hamwe na Mugwi badandariza mu Gisagara ca Bujumbura mu Cibitoki mu Bwiza mu Kamenge mu Kanyosha no mu Rubirizi. Musitanteri wa komine Mugina yatumenyesheje kuri telefone ko ico kibazo akizi kandi ko amaze gufata ingingo ko abo bagirizwa kudandaza ibitemewe n'amategeko ko boreka kugorana bibaye ngombwa bakagira koperative yabo abarongoye intwaro nabo bakabakurikiranira hafi ingene bariko barakora urwo rudandazwa. Yanahavuye asaba abo badandaza bari bagandagaje ku kibuga c'inkino mu Kagwema kubandanya ibikorwa bakaja kurangura muri iyo komine ya Mugina. Ahandi hari ico kibazo nyene ni mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu bagana ugwagwa bita urugombo bidoga kubona kuri uyu wa gatanu bamaze amasaha arenga 5 bataragurirwa inzoga zabo. Ivyo rero ngo bikaba byavuye ku kubera abazibagurira bari muri koperative bita Coopérative de vendeurs de vin de banane bahagaritse kuzigura. Abo banyagihugu bagasaba ko abo bagize iyo koperative bakumvikana kugira ivyo bafana indongozi zabo ntibitume bagwa mu mporero ngo kuko baca bahomba. Urongoye iyo koperative Janvier Havyarimana agasaba ajeje intwaro guhagarika uwahoze arongoye iyo koperative ngo kubera ngo agura inzoga gaca azishiramo ibindi bintu bishobora konona amagara y'abanyagihugu bazihereza. Hano rero duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikira, nshimire kandi n'abagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro biracabandanya.